Reka subire ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabahe ikaze mu makuru yacu uyo muri iki gitondo, hakaba rero amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Namakuru dufise ahambaye, namakuru ateye ubwoba nyuma yuko hamaze iminsi humvikana icuga kibi hagati y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye yavuga ko leta y'u Rwanda ifatikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. Aha twavugamo nka Red Tabara, umugwi w'u Burundi ufise ibirindiro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari naho utera uturuka. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Rwanda ntihengeshanya guhakana ivyo yagirizwa yayivuye inyuma, ikavuga ko atahuriye n'imigwi itwaje ibigwanisho nka Red Tabara mu guhungabanya umutekano muri leta y'u Burundi. Numije kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho yatangaje ko ngo ari mu rwego rwo gucungera umutekano w'igihugu ciwe. Perezida Ndayishimiye yakiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko gicumbikiye abasi b'u Burundi, aha twavuga nk'abahunze mu mwaka wa 2015, akavuga ko rero haba basize bagize uruhara muri coup d'etat yakoze mu mwaka wa 2015. Perezida Ndayishimiye kandi avuga ko ngo mu gihe igihugu kibanyi cy'u Rwanda cofata ingingo yo kohereza abo ngo basize bagize uruhara muri coup d'etat mu mwaka wa 2015, ngo yoca yugurura imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Numije kandi leta y'u Rwanda nayo yatangaje ko idashobora gutanga abo bahunze bivanye nuko ngo bitoba biciye mu mategeko, ariko kandi ikavuga ko mu gihe leta y'u Burundi yoba ifashe ingingo igasaba ishiramwe mpuzamakungu ONU ko ryobaha uburenganzira cyangwa se rubaha impapuro byemeza ko zigomba gutahukanwa ku bushake, ngo atakabuza impunzi izotahukanwa ku bushake. Numije kandi intambara iri mu buseruko bwa Kongo ibandanya ibidogereza mu Burundi. Urabizi neza ko mu minsi yaheze hari amabombe yatewe mu Cibitoke ca Rugombo, aho ndetse abanyagihugu bari batekwe n'ubwoba, bikananuganurwa ko bavuga ko hari grenade cyangwa se bombe yaba yarahitanye abanyagihugu, ndetse n'ibikorwa bitandukanye nk'uburimyi, indero ndetse n'amasoko vyari vyahagaze bivanye nuko umutekano wari wasubiye guhungabana. Nyuma yuko rero Uvira ifashwe, Perezida Ndayishimiye yatekewe n'ubwoba, ndetse leta y'u Burundi icitangura kugara imipaka ihuza leta ya Kongo ndetse n'u Burundi, aho yavugaga ko isaha n'isaha rero ngo bamwe mu migwi yitwaje ibigwanisho nka Red Tabara gushobora kujabuka ikinjira mu gihugu c'u Burundi mu kinyigiro. Ariko rero bidatevye igisagara ca Uvira kikimara gufatwa, yaciye afata ingingo yo kugara imipaka. Ariko kandi amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu kinyigiro avuga ko abasirikare b'u Burundi FDNB ndetse n'ingabo za Kongo FARDC ndetse nabo bakatekanyije ku rugamba harimo nka Wazalendo ndetse na FDLR bahiciye bahungira mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu bakaba bamwe bacumikiwe mu nkambi ya Mwaro ya gisirikare, ndetse amakuru duhabwa n'amasoko yacu abivuga. Abanyagihugu twayaze bari muri iyo micungaro bavuga ko kuri ubu ngubu abasirikare ba Kongo batanguye kuzunguruka mu mihinga itandukanye, bariko barashaka ngo aho ubona imbwa kuko ngo bari uko barazigura ngo bazirye. Ibi rero bikaba biteye ubwoba abanyagihugu b'u Burundi, bavuga ko nyuma yuko ngo bazomara kugura izo mbwa ngo bazona kwirara mu matungo y'abanyagihugu bakayarya, cyangwa se nyuma yaho kandi ngo bakazobandanya bakora nk'ivyo bakoreye mu bice bitandukanye mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abahagarariye ibihugu byabo n'amareta mu Burundi, yatangaje ko intambara ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imuteye ubwoba, ndetse ngo ishobora no kuzokwaduka iba intambara y'akarere, ndetse yanavuga ko isaha n'isaha ngo yo kwaduka igashika no mu Burundi, kandi ngo ishitse mu Burundi ibintu bishobora kuba bicane. Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baba 10,000 ngo bajye gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Kandi amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko kuri ubu ngubu bamaze gutsindwa urugamba, bose baciye bahungira mu gihugu c'u Burundi, ariko bahinga mu vya politiki bakavuga ko buriya aho bariko harategurwa umugambi ukomeye, kuko Evariste Ndayishimiye ngo mu minsi iheze yari yafashe ingingo ko ngo agomba gusubiza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na
cane muri Uvira kugira ngo baje gufata gice cya Uvira. Ariko kandi Prime Niyongabo aramutswe igisirikare c'u Burundi yamiriye iyo ngingo kure ko adashobora kongera kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo kuko ahubwo bagomba gucungira umutekano w'igihugu kuko ushobora guhungabana isaha n'isaha. Ivyo vyatumye icuka kibi kiduga hagati ya Prime Niyongabo uramutswe igisirikare c'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Mu minsi iheze rero Perezida Ndayishimiye yatangaje amajambo akomeye cyane, havuga ko yitegura intambara hagati y'igihugu kibanyi ndetse n'u Burundi. Akavuga ko rero ngo isaha n'isaha ngo bagomba kwitegura umwansi kandi ngashobora kwinjira, ndetse yanaganira n'abanyagihugu ababwira ko bagomba kuryamira amajanja ngo batagomba kuryama umukondora josi kuko umwansi ashobora kwinjira isaha n'isaha. Hari amakuru twarose mu kinyegero avuga ko hoba hari bamwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi bafatiwe mu gihugu kibanyi, kuri ubu ngubu rero bakaba bariko bafashwe matekwa, kuri ubu ngubu ndetse bakaba bari no mu masabira nk'uko amakuru dukora mu iperereza abishikiriza. Ni inkuru rero ishabure cyane, ni inkuru iteye ubwoba ishikiye Perezida Ndayishimiye ijanye no kuba abo bakozi b'iperereza ry'u Burundi bamaze gufatirwa mu icungaro ritandukanye nkuko mu gihugu kibanye nkuko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi abitomora neza cyangwa se abishikiriza. Reka dusimbukire no mu yandi makuru biriko biravugwa angaha mu Burundi. Tunyarukire tubanza turabira hamwe kubiko biravugwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania mu nkambi ya Nduta, aho bafise ikibazo c'amazi meza kuri izo mpunzi iz'abarundi bari mu ikambi ya Nduta. Wa 20 kigera mu mwaka ikambi y'impunzi ya Nduta irimwo abarundi barenga 58 irahanganye n'ikibazo gikomeye cyane kibura ry'amazi meza, ngo haraheze kandi indwi zirenga zibiri amasoko menshi avamwo amazi yo mu buraruko bw'iyo kambi nta mazi agira. Inyuma y'imisi mikeya kandi igice cyo mu bumanuko naco ngo carashikiriwe n'izo ngorane kuko inyuma ivyuma biduza amazi ava mu kuzimu byapfuye. Impunzi zarituye ikigo Norwegian Refugees Council NRC kijejwe isuku n'isukura, kikaba kandi cavuze ko kitagifise amafaranga n'ibikoresho byo gusubiraza ivyo bikoresho. Iryo shirahamwe kandi mpuzamakungu riri mu nzira yo kugara kandi nta wuzori isubirira mu bikorwa ca ategekanijwe. Umuti baduhaye ni uko twiyandikisha mu bazotaha ku bushake mu gihugu cacu aho ngo tuzosanga vyose, niko umukuru w'ikambi yavuze. Yibuza kandi ko ukugara ikambi ku mugaragaro bitegekanyijwe kuwa 30 Ntwarante 2026 kubera kubura amazi meza. Impunzi zisigaye zivoma amazi mu nzuzi za Ndurubu na Nyangwa ziri mu buseruko no mu burengero bw'iyo kambi. Ayo mazi kandi yanduzwa n'ibitungwa hamwe ndetse n'abayamiseramwo, bituma ndetse abanyagihugu babangamirwa n'indwara zifatira ku isuku rike nka kolera ndetse n'amacinya. Ibitaro MSF biramaze kwakira abashika 10 banduye izo ndwara kandi aho niho nyene hava amazi meza. Imiryango iva muri zone ya 18 ikamanuka gushika muri zone ya 5 itwaye amabido igasubira inyuma ifise amazi adashika iritiro kazitano ku muryango w'abantu batandatu, niko umwe mu barongoye abandi agaragaza umubabaro akiyamiriza ingingo za gahotoro zigamije kubatahisha ku nguvu. Impunzi ziratabaza ko zofashwa byihuta zikagiriza HCR ngo kuguma yerekana ko ataco imaze imbere y'ingingo za leta ya Tanzania. Iki kibazo kiriko kirashira mu kaga amagara n'ubuzima bw'izi mpunzi z'abarundi bari Nduta mu gihe kandi hasigaye amezi atarenga 4 gusa ngo iyo kambi iyugarwe nk'uko amakuru ndetse no ku rubuga abishikiriza.
Reka tunyarukire mu yandi makuru ku biriko biravugwa mu Burundi. Iduga ry'ibiciro ry'ibitoro ibubanza ndetse na Mpanda vyatumye ukwiyunguruza bihungabana. Intambara ya Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ikaza isongera isibe. Ubanza ko 19 kigaramo y'umwaka ibubanza ndetse no ku Mpanda mu ntara ya Bujumbura iri mu burengero bw'u Burundi, igiciro c'ibitoro bigurishwa caraduze cane kuva hafashwe Uvira iri ku birometero bike uvuye Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Yugarwa ry'imbibe zo hasi vyakozwe n'u Burundi vyatumye igitoro kitarangurwa, binatuma ndetse kandi ibiciro biduga. Ikibuni c'igitoro iritiro n'igice ubu kigurishwa hagati y'amafaranga y'amarundi 30 ndetse na 40 vy'amarundi, mu gihe haciye indwi zibiri gusa cari kiri hagati y'amafaranga 15 na 20. Abatwara imodoka ndetse n'amapikipiki baridoga kuri iryo duzwa ry'igiciro, bamwe bakaba ndetse baranahevye ingendo zabo, bakavuga ko ibiciro vyabaye umurengera kuri bo ndetse no kubakiriya ababo. Ubukene bw'ibitoro bwunyurwa n'umutekano muke mu karere. Ukudubwa kw'ibiciro bifetaniye isano n'ikomera ry'umutekano muke wo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, aho ndetse umugwi wa AFC 23 wasubiye gufata ibigwanisho muri 2021 ugizwe ahanini n'abatutsi b'abakongomani, ugenzura ubu ibice bitari bikeya byo muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu harimo ndetse na Uvira. Intambara ziri hagati ya FARDC ifashijwe na Wazalendo ishigikiwe na leta ya Kinshasa ndetse n'abasirikare b'Abarundi vyatumye urudandazwa ndengambibe ruhungabana. Ibitoro ubwa mbere vyava Uvira biciye mu rudandazwa ndengambibe rwa magendo, ariko kandi rufashe cane. Ubu ntibikiboneka kandi kirazimvye. Kwibarabara ry'igihugu nimero 9 rifatana Bujumbura n'ayandi makomine ya Bubanza ndetse na Mpanda mu ntara ya Bujumbura nyene, ibiciro vyaradugijwe cane. Kuva ibujumbura gushika ibubanza itike ryavuye ku 8,000 rishika ku 15,000 y'amarundi, akaba ndetse yagwijwe hafi kabiri. Hari amasoko avuga ko ibitoro vyitwa ko biboneka biva mu bihugu biri kure nka Tanzania canke u Rwanda, kandi ngo bishirwamo irangi kugira ngo bigurishwe vyitwa ko ari ibiva muri Kongo, bisanzwe bikundwa ku masoko y'ikinywabi. Ingaruka ku banyagihugu ndetse n'akamo kuri leta. Ibi vyose biragira ingaruka zikomeye ku ngendo ndetse no ku giciro c'ubuzima bw'abanyagihugu. Abunguruza abantu n'ibintu hamwe ndetse n'abakora ingendo barasaba leta vyihutirwa gusubira gutanga igitoro uko vyamye kera, kugenzura ndetse iryo soko ndetse no kurwanya iduzwa ry'igiciro, gutunganya ingendo hagati ya Bujumbura ndetse n'amakomine bihana urubibe na Bujumbura, mu kurindira ko umutekano usubira kuboneka ngo ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Abanyagihugu b'Ibubanza na Mpanda bari mu ngorane n'amagorwa y'ikena ry'igitoro ritumye ndetse n'intambara zo mu karere, nk'uko abanyagihugu bayaze n'imbonesha kure yacu babandagije babidushikiriza. Reka kandi tubandanirize mu makuru n'ubundi ariko haravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi hariko haravugwa ihamuka rikomeye mw'ikambi ya gisirikare ya Mwaro. Abo Wazalendo baragura kandi bakarya imbwa inyuma y'ifatwa rya Uvira. Gitega kwa 17 kigaramo y'umwaka, inyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Uvira kiri ku birometero bikeya uvuye i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Hari ibiro vy'amashami y'amashirahamwe mpuzamakungu ONU ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Ikambi ya gisirikare ya Mwaro izwi ko ikomeye mu ntambara zo hasi kandi ifise n'ibigwanisho bikomakomeye, iri mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu.
yarakiriye abawazarendo bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi. Mu bikorwa vyateye ihahamuka n'ishavu mu banyagihugu bahaba, hari abarwanyi bamwe babinwa bagura kandi barya imbwa baziguze mu banyagihugu b'ababanyi ku giciro gishika ku mafaranga y'amarundi 250 kumbwa imwe gusa. Uwo umugenzo ufatwa nk'ugutesha agaciro imigenzo n'akaranga mu Burundi, aho kurya imbwa bibujijwe n'amategeko kandi bigahanishwa ihadabu ishobora gushika ku mafaranga y'amarundi 100,000. Muri kahise hari abakongomani birukanywe kubera kurenga kuri iryo tegeko. Abo bawazarendo batandukanyijwe n'abasivile. Ubutegetsi bw'u Burundi bukavuga ko bwizeye CICR komite mpuzamakungu ya Croix Rouge mu bijanye no kubakurikirana ndetse no kubitaho. Ibikorwa bitamenyerewe n'ingene babayeho biteye amakenga. Uretse ukugura imbwa gusa, kubura ubuzu bwa surwumwe mw'ikambi bituma ndetse abawazarendo baja koga mu myonga abahita babona harimo abana n'abigeme bakiri bato baba bavuye mu mashure. Ivyo biratera umudugararo mu begereye iyo kambi. Imibereho yo hagati mw'ikambi ndetse nayo irateye umwitwarariko. Abakenyezi bo mu gisagara abo mu gisirikare bahari baririnda ingendo zimwe kubera ubwoba bw'uko bokorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nubwo atawe biratangazwa ko vyashikiye. Ugukurikirana no kugenzura abo wazarendo bifatwa n'ibidashemeye. Intwazangabo imwe ikurikirana abarwanyi benshi cane bigatuma kwibaza ibibazo ku ndero ndetse n'umutekano w'ikambi. Uruhagarara nyezina n'indongozi mu gisirikare c'u Burundi. Wogira ico abazwa mu gihe ho kwaduka ingorane. Abo wazarendo barafise ingorane zijanye n'uburyo kuko amafaranga y'amakongomani atavunjwa n'ingoga mu marundi, bigatuma ndetse bibagora kugura ivyankenerwa bakeneye canke bagaca bakora ibinyuranye n'amategeko. Akamo ko gutanga umuco no gufata ingingo zihuta. Ukuba aboba bagwanyi b'abanyamahanga bari muri ako karere bifitaniye ni inyubakwa zidakwiye, bituma ndetse biba ngombwa ko bacungerwa cane mu bijanye n'amagara yabo, kandi bikaba ngombwa ko leta itangaza ku mugaragaro ibiriko biraba mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu baba hafi yaho hamwe ndetse n'abandi. Ingene ibintu vyifashe mu karere. Umugwi wa AFC mu 2023 wasubiriye gufata ibigwanisho mu mwaka wa 2021 ugizwe ahanini n'abatutsi b'abakongomani. Ubugenzura ibisagara byinshi bya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu harimo ndetse na Uvira, hamwe n'ubundi burere bwinshi byuzuyemo amabuye y'agaciro. Kinshasa yagiriza Kigali gushigikira uwo mugwi witwaje ibigwanisho, ariko leta y'u Rwanda ntihengeshanya gukana ivyo yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko hatahuriye n'uwo mugwi witwaje ibigwanisho wa AFC mu 2023 ugungabanya umutekano mu masoko ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kurundi ruhande kandi u Rwanda narwo rwagiriza leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi gushigikira FDLR, umugwi witwaje ibigwanisho w'abahutu b'abarwanyi b'abanyarwanda wagize uruhara mw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Uko kwakirizanya ku mpande zose bihari mu gihe kandi hari amasezerano y'i Washington yatewe ku mukono kuwa 4 Kigarama uyu mwaka bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba kandi yagizwe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harimo ndetse n'u Burundi bwari nk'indongozi. Akaba kandi yari yitwa ko agiye kuzana ihumure
mu karere. Kigali iguma ihakana ko idashigikiye abo bagwanyi naho ngo hari icegeranyo gishasha c'abahinga ba ONU. Abo bategetsi b'u Rwanda bitwa ngo abanyamitwe cemeza ko ngo hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5 na 7 bariko barafasha AFC M23, ariko leta y'u Rwanda ikavuga ko ivyo byose ari ibinyoma atashingiro bifise. Ingaruka ku mutekano ndetse no kubijanye n'ubutabazi zatanguye kwibonekeza mu Burundi bwegeranye na Kongo, bukaba kandi bumaze kwakira impunzi z'abakongomani zirenga 70,000 kuva mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama, haribonetse abasirikari n'abagwanyi mu gihe inzira zo hasi muri Uvira zitararengana. Ivyo kandi biruko mu gihe n'ubundi umutekano itifashe neza ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu Burundi. Rero naho ibintu ntivyifasha neza kuko bama bafise umutima uhagaze ko intambara ishobora kwaduka mu Burundi, na cane ko President Ndayishimiye afise ubwoba ko umugwi witwaje urwanisho wa Tabara ashobora kwinjira mu Burundi. Rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turashikiriza kuri ino saha dusozera ngaha. Turaza gusubira mu makuru n'umundi haraza kubagezwa kuri no munesho kwanyu mukuru cane mu Rudende ya Isange TV.